Amakuru ko Johnson yishwe twatanguye kuyumva mu binyamakuru, hanyuma tugerageje kubaza twarashoboye kumenya ko ayo makuru ari ay'ukuri. Johnson yarishwe kandi Johnson yagandaguwe atakindi ahowe kiretse ivyiyumviro vyiwe no kuba ari umunywanyi w'umugambwe MSD. Ubwa mbere turahojeje umuryango wiwe hamwe n'abanywanyi b'umugambwe MSD bagendanye ngaho mu ntara ya Gitega, eka mbere n'abanywanyi b'umugambwe MSD muri rusange. Hanyuma ngarutse gatoyi, Johnson twaragendanye, yarakoze ibitari bike vyo kumfasha kugira ngo singirirwe nabi mu bikorwa vya misi yose vy'umugambwe MSD mu ntara ya Gitega. Twaranyagiranwe imvura katari gake, ntaca atakoze kugira ngo ibikorwa narinjejwe, ibikorwa vy'umugambwe MSD bishobore gutera intambwe mu ntara ya Gitega. Johnson yinjiye mu mugambwe MSD kuvuga itangura kubaho, yarafise ishaka. Johnson yarafise ubutwari bw'uko ibintu vyohinduka mu gihugu. Urupfu rwa Johnson ntaho rutandukaniye n'urupfu rwa Bukuru Leandre ari mu batanguje umugambwe MSD mu ntara ya Gitega, yishwa kerewe izosi n'abategetsi bo ngaho Gitega. Urupfu rwa Johnson ntaho rutandukaniye n'urupfu rwa Juvenal Havyarimana yararongoye urwaruka rw'umugambwe MSD muri komine ya Gitega, nawe nyene yagandaguwe n'abo bategetsi nyene. Urupfu rwa Johnson ntaho rutandukaniye n'urupfu rwa Deo Shimirimana yari cegera c'umukuru w'umugambwe MSD muri komine ya Gitega, nawe nyene yagandaguwe. Nashaka kubwira Johnson ko urugamba rwo kugwanira demokrasi mu Burundi apfuye azira. Urugamba rwo kugwanira ihinduka n'uburenganzira bw'abarundi apfuye atabonye. Urugamba rwo kugwanira ubutungane mu Burundi tuzorubandanya, kandi ntituzomuhemukira ngo turuhagarike tutarushikanye ku musozi, ngo turonke ubutungane buzokwirikirana bamugandaguye n'abagandaguye izindi nzirakarengane zose z'abanywanyi b'umugambwe MSD hamwe n'iz'abarundi bose badasiba kugandagurwa. Hanyuma ku ntwari ihari, na cane cane ku bategetsi b'intara ya Gitega, twagomba kubibutsa ko kugandagura Johnson ahowe gusa ivyiyumviro vyiwe hamwe n'izindi nzirakarengane zirirwa ziraka ubuzima n'ukunigira mu menshi demokrasi abarundi bipfuje, demokrasi imaze gutwara amaraso menshi y'abarundi, demokrasi incungu Melchior Ndadaye yapfuye akerewe azira kandi ahowe. Yamara ngaha twobibutsa ko bariko barihenda cane. Ntituzoruhuka abarundi tutarose kwishira no kwizana mu gihugu c'u Burundi, kandi ntituzoruhuka igihe cose abarundi bazoba bakigandagurwa bunyamaso bongera bangazwa nk'ibikoko. Ikindi bomenya nuko amaraso y'izi nzirakarengane, nuko amaraso y'abarundi birirwa baragandagurwa, nuko amaraso y'abatavuga rumwe na CNDD-FDD badasiba kwicwa, harimo na Johnson Imanirakiza batazira biguvu, tutazoyaheba n'umunsi n'umwe.